Gihe abene gihugu bariko bigina imisi mikuru ya Noel na Bonane haribonekeza iduzwe ry'ibiciro ku bifungurwa bitari bike mu masoko amwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura. Mu isoko nkuru ya Kamenge aho twatemberera twasanze ibigori, amasaka yera, uburo, ingano n'intore hamwe n'ibindi vyaraduze. Ni mu gihe umuceri wo wahoze ku 1500 y'amafaranga y'amarundi ubu kabugeze ku mafaranga 2600. Nayo abadandaza bakavuga ko ivyo bituma akazi kabo katagenda neza kuko abakiriya abaca bagabanuka, ubona ko iyi misi mikuru isanze abene gihugu bari mu bukene. Muri iyi misi mikuru abaguzi si cyane, yego mgo ntituzi igituma biri kuva kuko yego ibintu bisanzwe biduze, kuko ko biduze muri iyi misi mikuru ibiciro bisanzwe biri hejuru cyane cyane nk'umuceri urazinze gose no kuja kurangura uratugora gose kuronka uzimba. Yego none mwebwe mwibaza yuko uko kuzimba kw'ivyo bidandazwa kuva ku kimuri ko muri yumvira mu bikoreramo? Ukuzimba k'umuceri biri kuva kuri ruriya ruzi rwa Mpanda rwabomotse. Urabona ibintu vy'isoko ntibari mu muceri, batawurimye rero bicatuma umuceri utaboneka. Nico twavuye ko mwebwe mu biguze bizinze murabishikanye ku isoko, niyihe ngorane ya mbere muca muhura? Ingorane ya mbere duhura nayo nuko abakiriya baratinya kubigura kuko birazimvye. Kilo c'umuceri cyahora kigurwa 5, ubu kigeze ku 2600 n'amajana 7. Urumva ko birazimvye gose, umunyagihugu bica bimugora kuntu awusuma. Yego sanze mudandaza n'ibiharage ubwoko butandukanye, uburo n'ibindi navyo bimeze gute? Bigori, ibiharage ni sawa, ibiharage nta ngorane ntibyaduze. Ibiharage igiciro kimeze neza kuko nk'ibiharage bya kinore nk'ubyahora biba biri ku hafi y'ibihumbi 2000 mugo ntibirenze 2000. Bijya bisanzwe n'100, 1000 uraronka. Umva ko ibiharage n'imitende cyo kimwe n'umuceri. Ibigori nabyo biri ku giciro kinini kuko ubu tuko tubigurisha hagati y'1000 na 2,000 umva ko nabyo ne bizimbe hahora hagera nk'ubu turi ku 1,900. Mugo nabyo ntituzi cyo byo byaravuye. Icyo bundi leta yari yashize igiciro kuko abantu bato kugira umuntu ufite uko bayuko cyo hava cyangura kugira n'ibihano kubazi igiciro. None baza ko ibiciro bitaduze ufatiye ku biciro leta yavuze. Yego ibiciro ntibyaduze cyane kuko urumva leta yaravuze ko gurisha 1000 kirenga gatoya. Urumva natwe tuko tugurisha 2, 3, urumva ko biri byakomera nka birangana. Yego uwokenera ingano yo zironka ku giciro cyiza cyane. Ingano ziri ku 1700 yo ziriko. Yego amasaka yera ni 1500. Yego uburo ni 2000. Yego isoya ni 2000. Yego icyo nosaba leta nuko yodufasha ikareka umuceri wo hanze ukinjira kugira uradusahiriza turabe ko ibiciro byokunguka kugira abasuma nabo bigorohe. Yego nawe murakoze. Tuvuga nk'abantu b'ivyamwa ntabwo ari kirenga, ushaka kudandaza cyo kimwe n'abantu b'ibitunguru, ibintu nyene ivyo bintu by'indya kuko umva nyene ivyamwa mu misi mikuru sivyo barya. None mugire ko muraraba ku biciro mwahora murangurako canke mukagurisha ngaha mu isoko nta cyahindutse? Birafuma gatoya. Mwebwe muvuga muti rero nta ngorane dufise kuko nk'ibindi bidandaza bakuze bati ibintu byarazinze tubirangura bizimvye, tubizanye mu isoko tukazobora n'ikibazo c'abakiriya. Katoga ivy'ama turafise ikibazo c'abakiriya, naho wabirangura bizimbutse muri iyi misi mikuru twebwe nk'abakiriya turonka abantu b'ivyamwa kandi ugaca tugira ingorane bivanye n'ibintu vy'ibibanza kuko ushobora kuba wihaye ikibanza ca 60 ntudandaze, urumva n'ingorane uku kwezi nta mahera y'ivyamwa tukaraboneka neza. None nkaha muheza mukabidandaza gute? Nkaha mwapfiriye ngaha? Nkaha ni 5,000, 5,000, aha ni 3,000, 2,000, amatundi 2,000. Ariko baraheza bakatubwira ko twabatsishe. None ivyo bintu uriko urabiraba vyoba bimaze igihe kingana gute cyo kuvuga ko ibintu bizimvye ugereranije n'iminsi yahahora? Iminsi yahahora
ndembeje imaze 4 jours imisi ine kandi nahora ndandaza muri 2 jours nkaba mpejeje imisanda yose umufuko wose ariko ubu maze imisi ine yose urumva yuko hari ikintu cyahindutse kinini muri ibintu byaduze rwose birarenze rero nk'izisanda nk'isanda tuvuge nk'isanda nigura 30 uguru yakuremo ubyabujyana none mwebwe mubiguze bizimvye ingorane ya mbere muhura nayo mushitse ngaha niyi ingorane kubura isoko umuntu bica bizwenga kandi urabona ibi biraye birashya iruhande y'ivyo bisumwa inyama nazo nyene zaraduze ni mu gihe nk'ikiro c'umusoso w'inka cyahora ku bihumbi 11 ubu kigeze ku bihumbi 13 nayo icangacanga yavuye ku bihumbi 9 ubika bigeze ku mafaranga y'amarundi ashika ku bihumbi 11 kurikirana bamwe twashoboye kuyaga baratuganirira uko ibintu vyifashe nimubona yuko kobana kwigira kugeza imbere kwa Uganda baje baruguru kuko inga bayifata cyangwa bayifata kuri wimere n'inzana ni iminsi bikoce bace bagira kuri 9000 kuragura kuri 9000 bagabane 9,000 mubane bira yakuremo byatushira nawe amariko cyangwa imbe nyimbe bashaka umunzana imene barakudacira narakugura inangaye ugacukura kamufika kagura ingorobera kiro cy'ingorobero cyane kuri wimene wozigirize kuri 9,000 ivanze soso imene ivanze 9,000 rero ariko kare bagurisha wimene cagacanga soso 9,000 bagurije mu gihe gusa naho twagusha cagacanga twagurisha 9,000 umusoso 11 12 ariko rero yaciye biduga rero ya kuri 13 umusoso cagacanga mu 11 ariko uburenga busubiye iwacu mu matora cyane imbere ariko mu kinama kugira cagacanga yari yageze kuri 13,000 cagacanga umusoso wari ugeze 15,000 twari hanganye mu kurenga gusa